tahura kahise wubake ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bose rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko byagenze, kurikirana ikiganiro Tahura Akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi, mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura Kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namugufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko nteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Ubuntu twarazwe n'abasokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose, kuko dusangiye ubuntu. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 13 Munyonyo umwaka w'2023. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze muri kino kiganiro cyacu Tahura Kahise wubake ibirama. Ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi, mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, I got you. Mu rukurikirane rw'ibiganiro twari duhitiye tubashikiriza, twaravuze ku magume yaranze Uburundi kuva mu 1993 habanje igandagurwa rya President Melchior Ndadaye na bamwe mu bategetsi ba Frodebu, hakwirikira igandagurwa ry'abanyagihugu batari bake mu gihugu cyose. Abenshi baravuga ko habaye ihonyabwoko ry'abatutsi ryari ryateguwe rigashirwa mu ngiro n'umugambwe Frodebu. Abandi bakavuga ngo ahubwo abahutu batwawe n'ishavu bongera barigwanira ngo ntibashikigwe n'ibyabashikiye mu 1972. Muri kino kiganiro nk'uko benshi bari badusabye ngo tugaruke ku cegeranyo cy'abahinga b'umugwi mpuzamakungu ONU wakoze amatohoza ku byabaye mu Burundi kuva 1993 gushika 1996. Icegeranyo twabasomeye ivyavuyemwo nka conclusion mu kiganiro giherutse. Uno munsi twatugiye gusesangura ivyanditswe muri ico cegeranyo. Twaba turi kumwe nk'uko mubimenyereye n'umwigisha wacu ariwe muganga Alphonse Rugambarara. Ndabaramukije. Mwaramutse neza Frank, urakoze kandi gusubira kuyaga. Turize yuko abatwumviriza tuza kubashikira ku nyota kuri ico kibazo washize imbere. Ego cyane Dr. mu biganiro twagiye turagira mwagiye muragaruka ku cegeranyo cy'umugwi wa ONU wakoze amatohoza mu 1996. Mbega ico cegeranyo murashobora kutubwira mu ncamake ibikirimo? Urakoze. Imbere yuko twoshika ku cegeranyo bwite,
nagira mbanze nsigure neza abantu bamenye iyo byavuye kuko yabaye ingwano koko, kandi ibyo nza kuvuga ahanini ni ibyo nabonye, ibyo nakoze, ibyo twakoze n'abandi twari kumwe, kugira ngo cyane cyane amahoro agaruke, umutekano ugaruke, ubwicanyi n'ihonyabwoko bihagarare. Rero aho muri 1993 ibyakurikiye amatora, habaye leta ya Frodebu yatwaye, hanyuma muri Gitugutu kwezi kw'icumi 1993 itariki 21 niho umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior yagandagurwa n'abamufasha bamwe. Ibyo twabonye muri icyo gihe, kuko twebwe twaragiye muri etat major, abasuda baduhamagaye, wamengo vyasa nuko bagiye kugira ihinduka y'ubutegetsi, n'umuperezida baramuvuga no kusamiriza iravugwa, yari François Ngeze. Twebwe rero twahuye nawe ari muri etat major, nyuma imigambwe turanka ko iryo tembagazwa ryohaba, abari ngaho baratwumvira, turagerageza rero kubumvisha yuko igikomeye muri iki gihe ari uko ubwicanyi buhagarara, kuko abari bajejwe Frodebu mu ntara, nk'uko bizoza kumenyekana mu nyuma, barararitse abantu bavuga ngo ni ishavu canke iki. Ibyo si twe twobivugira ngaha, aha turi ko tubushaka kumenya uko byagenze n'igituma twashitse kuri iyo ntumbero yo gusaba ko ishirahamwe mpuzamakungu yobigiramwo uruhara. Aho rero tuvuye muri etat major twaranditse communique ubwa mbere y'ukuhakana ibyo vy'ukuhindura inzego. Ikindi naco no gusaba yuko ababijejwe na cyane cyane abari ku butegetsi Frodebu mvuga amajambo y'ihumure kugira ngo ubwicanyi buhagarare, hama tugasaba n'igisoda kugira ngo gikore akazi kaco ko kugarukana umutekano n'ubwicanyi bugahagarara. Akazi kacu ntikahagarare ngaho, kuko Musenyeri Ntamwana na Musenyeri Bududira barahamagaje amashirahamwe yose abishoboye abishaka yuko twogira inama kugira ngo turabe ibiriko biraba hagati mu gihugu, kuko hagati mu gihugu hariko haraba ubwicanyi bukomeye cyane. Aho tukibibona tukibimenya, ntitwari bwabone koko uko ubwo bwicanyi bungana. Twagiye kubimenya mu nyuma tumaze kuronka amaraporo y'ibiriko biraba mu gihugu. Iyo association, iyo groupe d'association rero yaragerageje, yitwa groupe d'association pour la paix et le secours, amahoro no gutabara bariko baramererwa nabi. Twaragerageje, ikintu ca mbere twagize, kuko nta leta koko yari ihari, kuko leta yari yahungiye mu nyubakwa y'ubuserukizi bw'Ubufaransa, ambassade de France. Abakuru b'umugambwe Iprona wari ukomeye muri ico gihe nabo bahungira muri Nonciature. Umukuru w'igihugu imbere ya Ndadaye, President Buyoya, nabo yahungiye muri ambasade y'Abanyamerika. Igisoda naco koko twabona yuko abakirongoye batabona neza uko bokora. Niho rero muri iyo nama basabye yuko hoba delegation igenda kuraba abakuru ba Frodebu, abakuru ba leta bari muri iyo ambasade, kugira ngo tubasabe ko bofata responsabilité zabo
bakarungika amajambo y'ihumure, kuko hari amajambo twari tumaze kumva avugirwa kuri radiyo muri Kigali yo guhamagara abanyagihugu cyane cyane abanywanyi bo muri Frodebu ko bo kwigwanira. Rero iyo delegation yari y'abantu 4, nagize amahirwe yuko bantora ko noja muri iyo delegation, kuko abatari bake bari muri Frodebu twari tuzananye mu byo twakoze imbere yaho. Hama dushitseyo twakiriwe na ambassadeur w'Ubufaransa yitwa Crepin. Uyu mu ambassadeur rero yaranse yuko tubonana nabo, ahubwo aranadutuka. Tuva ngaho ataco twumvikanye, muga turamubwira twe tuje kuraba abafise igihugu mu minwe, abatowe n'igihugu kugira ngo batangure gukora, vuga ijambo ry'ihumure. Abasoda boba bagize ivyo bakoze baraho ntibazofatwa mu bisanzwe, kandi muri ico gihe hariho bamwe bari bamaze gutangura gufatwa. Hanyuma tubonye yuko atwangiye kubonana nabo, kandi nabo nyene baterekanye yuko bifuza ko tuvugana, turagenda gutanga raporo. Hanyuma rero duca twumvikana yuko dukwiye rero gufata responsabilité zacu kugira ngo turabe yuko hari umutekano ushobora kuhaba, na cyane cyane dusabe Frodebu ko yo fata responsabilité yayo bakaza tukayaga. Ibiyago vya mbere byatanguje n'umushikiranganje wa mbere yari Madame Sylvie Kinigi. Twarahuye mu ngoro y'inama nshingamateka Kigobe, turavugana ibitari bike, turasaba yuko na Frodebu yoboneka, abakuru bayo bakaboneka, abari muri leta bakaboneka, hama tukumvikana ingene amahoro yoshobora kugaruka. Muri ico gihe ubwicanyi bwari ko burakomera rwose hagati mu gihugu. Niho rero twagira inama hagati y'imigambwe, turahamagaza n'ama association yaserukira abandi mu makomune no mu maprovince, kugira ngo turabe icyo shobora gukogwa. Mu ntango rero ntibyari byoroshe, kuko ntawashobora kuja ruguru, ntibyari gukunda, ariko iyo ntumbero yo kuvuga ati tugirishe enquête yarabaye, kandi yarakurikijwe cyane, gushika naho bashika ku cegeranyo cerekana yuko habaye ihonyabwoko ry'abatutsi muri 1993. Ico cegeranyo naco nyene casohotse muri 1995. Tumaze rero gushira hamwe imigambwe n'ama association, intumbero yari kugira ngo Frodebu ireke gukomeza ingwano, ize tuyage tuvugane ingene amahoro yogaruka. Ivyo rero byafashe umwanya gushika mu kwezi kwa Ruhuma, kwezi kwa kabiri, itariki 5 niho twashira ku mukono amasezerano yuko tugiye gukorera hamwe. Turumvikana ku mukuru w'igihugu, kuko muri ico gihe nta mukuru w'igihugu yari ahari. Turumvikana no ku mushikiranganje wa mbere, umukuru w'igihugu yabaye Ntaryamira, umushikiranganje wa mbere aba Kanyenkiko Anatole. Inkuru y'umwana usubira inyuma, harabaye n'inama aho leta n'aba Frodebu bava mu nyubakwa ya Ambassade de France bagenda muri Hotel Club du Lac. Iyo nama yari hagati y'abakuru ba Frodebu n'abasoda n'abakuru b'abasoda. Ariko iyo nama ntaco byavuyemo, kuko nabo basoda ico babasaba ati nimuze twumvikana ingene
amahoro ashobora kugaruka, ariko ntibahuse bavyumva. Niyo nama yari irongowe na Ntibantunganya Sylvestre. Rero tumaze gushinga iyo leta, naho nyene nagize amahirwe no kuba muri iyo leta, naho byari byagoranye gatoyi kubera ibyari byabaye aho hagati twashyira ko pression kuri Frodebu. Iyo leta rero intumbero yayo ya mbere yari kugira ngo turabe ingene twova muri izi njyane kandi tukamenya neza n'ibyabaye, ntidukomeze twagirizanya gusa, ariko turaba yuko twomenya ukuri ku byabaye, uko nta n'umwe yari azi neza ukuri ko gushaka gutembagaza leta ya Frodebu. Nta n'umwe yari azi neza ukuri cyatumye abo ba Frodebu hagati mu gihugu barengera ku Batutsi nabo batari basangiye ibyumviro bakabica. Turumvikana rero yuko leta itegerezwa kwandikira ishyirahamwe mpuzamakungu kugira ngo barondere komisiyo izoza kuraba ibyabaye mu gihugu. Ibyo rero byabaye, naho nuvuga ntajyamira ntiyamaze amezi menshi, abaze amezi abiri. Ayo mezi abiri arapfa mu isanganya ryabaye bari kumwe na Habyarimana mu Rwanda. Ariko ku mukuru w'igihugu yakurikiye yari Ntibantunganya. Twumvikanye icyo twise convention de gouvernement. Muri iyo convention de gouvernement rero hariho aho twanditse yuko dutegerezwa guhamagaza commission d'enquête y'ishyirahamwe mpuzamakungu. Iryo kete rero ryaranditswe, hanyuma tugira amahirwe muri Nations Unies baravyemera. Niho rero Conseil de sécurité des Nations Unies yashinga iyo commission d'enquête internationale. Yari ifise intumbero izi. Conseil de sécurité yafashe ingingo yitwa resolution 1012 itariki 28 ukwezi k'umunani 1995. Iyo tariki rero niho bafata iyo ngingo, baravuga yuko basavye secrétaire général des Nations Unies yo gushinga vyihuta commission d'enquête internationale izoba ijejwe ibi bikurikira: gutohoza neza no kumenya ivyabaye ku vyerekeye inyicwa ry'umukuru w'igihugu w'u Burundi tariki 21 Gitugutu 1993, ni n'ubwicanyi n'ibindi bibi byakozwe inyuma y'iryo gandagurwa. Icya kabiri, gutanga impanuro ijanye n'ubutungane n'ibya politike no gutunganya igihugu, bamaze kumvikana na leta y'u Burundi n'ivyerekeye ingene bashobora guhamagaza imbere y'ubutungane abakoze ayo mabi yose, kugira ngo amabi nk'ayo ntazasubire kuba mu gihugu, no gukura kudahana ibyaha no gushiraho ibishobora gufasha ko abarundi bosubira hamwe. Ibyo nivyo novuga nyamukuru iyo komisiyo yari ijejwe, kandi iyo komisiyo yarakoze neza, irabishikiriza. Yabishikirije haciye novuga hafi umwaka, kuko icegeranyo casohotse muri 1996 ukwezi kwa gatandatu. Muri ico cegeranyo rero ico twoshobora kuvuga ahanini kuvyo yashikirije,
ni ibi bikurikira. Ubwa mbere novuga ko yaravye cyane cyane ivyerekeye recommandation ku bijanye n'ubutungane, ku bijanye na politike, ku bijanye n'umutekano n'ibindi. Kuri ibyo rero icyo yasavye, iyo komisiyo icyo yasavye, yarerekanye yuko hari ikibazo ku bijanye n'ubutungane, yuko ubwo butungane ku byo babonye bidashoboka, yuko uko situation imeze, uko bimeze mu gihugu, ko ubutungane bushobora gukora, ko basavye yuko aho bizokundira hose bagire ico bise équilibre ethnique raisonnable mu bucamanza bwose no muri police judiciaire. Bagasaba yuko hoba nka komisiyo iri itahengamiye ku vya politike, yoshobora gutora abacamanza ahanini no kubakura mu byo bajejwe mu gihe boba bakoze amakosa. Barashimikira ko cyane cyane kuri police judiciaire, kuko police judiciaire niyo ikora ahanini amatohoza, ko bobaha abantu bakwiye n'ibikoresho bikwiye, kandi politike canke igisoda ntikivyivangemwo, ikaronka statut purement civil, ni ukuvuga ko yoba yigenga, itafise ico bisana n'igisoda canke na gendarmerie. Ikindi ca kabiri bashize imbere ni ibijanye n'umutekano. Bakabona ati uko twabonye abakoze ivyaha uko bangana n'umutekano muke ukihari, biragoye ko système judiciaire ihari yoshobora mu gihe idafise ibikoresho bikwiye, yoshobora gukurikirana ababikoze. Tivyiza rero nuko abacamanza nabo bajejwe kugira amatohoza bashobora guhabwa uburenganzira bwo gutanga ikigongwe, haba ari ikigongwe cose canke ku bihano vyoba bitegekanijwe bakabigabanya, kugira ngo abo bazoba babihawe canke babisavye bovuga ukuri ku vyabaye, kuko ati kinini twifuza nuko ukuri kuboneka. Ku vyerekeye ihonyabwoko, ni igipande ca kabiri mu ma conclusion yayo, icerekeye ihonyabwoko, ati tumaze kubona yuko ihonyabwoko ryakozwe ku Batutsi muri Gitugutu 1993, iyo komisiyo ibona yuko une compétence internationale, ni ukuvuga ko ishirahamwe mpuzamakungu ikwiye kubifata mu minwe kugira ngo irabe neza ubwo bwicanyi bise ihonyabwoko ou acte de génocide. Ariko komisiyo ikavuga ati mu gihe ibijanye n'umutekano bitarashoboka, ati biragoye yuko amatohoza mpuzamakungu yoshoboka muri iki gihe. Ikindi ca gatatu ku vyerekeye ihonyabwoko, mu gihe ishirahamwe mpuzamakungu
yokwemera ko ikwiye kubikurikirana mu gihe hazoba hari umutekano ukwiye. Ayo matohoza ntiyohagarira gusa ku vyabaye muri Gitugutu 1993, yoba ikwiye no kuraba ivyabaye muri kahise kugira ngo naho nyene barabe yuko vyoba vyabaye ihonyabwoko, kandi barabe ababikoze no kubashira imbere y'ubutungane. Bati vyiza mworaba ivyabaye cyane cyane muri 1972, aho abatari bake bamaze kuvyandika ko bavuga yuko abahutu bize bakurikiranywe kugira ngo bahonywe. Nta numwe yakurikiranywe kuri ubwo bwicanyi. Bati aho hose hazoba hari ubutungane bushigikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu muri ivyo vyo gukurikirana ibijanye n'ihonyabwoko mu Burundi, bakwiye guhabwa ububasha n'ubushobozi bubafasha kugira ngo amatohoza yose ashobore gukorwa, kuraba amafishe yose, amadosiye yose, kwerekana ibimenyetso byose, guhamagara abagize uruhara muri ubwo bwicanyi, no gushobora guha umutekano abo babemeye kuvuga ukuri ku vyabaye kuri ico caha c'ihonyabwoko. Ku bijanye n'ubundi bwicanyi naho nyene barafise ivyo babivugako. Bati ku vyerekeye igandagurwa ry'umukuru w'igihugu, gufata imbohe no guhana bidaciye mu butungane, nibyo byose vyerekeye ubutungane bw'u Burundi. Komisiyo ibona yuko ubutungane bw'u Burundi muri iki gihe butoshobora, aho ni muri 1994-1995, butoshobora guca imanza butekanye canke budahengamye, kuko abenshi bakoze ivyo vyaha bakiri mu butegetsi, haba muri leta, haba mu gisoda, haba no mu bafashe ibigwanisho ngo batere leta ihari, kandi bagifise ububasha bwo kwica canke kutica abanyagihugu mu Burundi bwose. Bati rero bashimika ko n'ubwo bwicanyi nabwo nyene botegerezwa kurondera urwego rw'ubutungane rwigenga bufise ububasha bwose, kugira ngo ibijanye n'umutekano, ibijanye no kuha securite abazoba bahamagawe muri ayo matohoza, niho babona yuko ukuri koshobora guseruka. Ibyo rero ahanini novuga ko ariyo makonklusion bashitseko, kandi ayo makonklusion yo kugira ngo ukuri guseruke nibyo twari twasabye ko bokora, haba muri leta, haba mu mashirahamwe yari yanditse
cyane cyane ku ihonyabwoko ry'abatutsi muri 1993. murakoze. Ego murakoze cyane, muradukiriye ku mayange uko ayo masezera ibigo ico cegeranyo canke uwo mugwi ukuntu watkoze amatohoza uko byatanguye, uratubwicira no ku mayange intandaro ya byose. Mu nyuma uranatubwiye nibirimo tuvuga ama conclusion arimwo. Docteur, iki cegeranyo murakivuga ko iki, muremeranya naco canke nta gahaze coba gifise? Kubari basabye yuko iyi komisiyo iza, nimwo kuko narongora umugambwe muri ico gihe, kandi amanama nka yose yahabaye, haba kubijanye ihonyabwoko ry'abatutsi, haba kubijanye no gushinga leta yoshobora guhumuriza abarundi, novuga gouvernement d'union nationale yari ihari. Ibyo twasavye koko barabishitseko, kuko twashaka yuko turonka intumbero ivuye mw'ishiramwe mpuzamakungu izotwemerera yuko ibijanye n'ihonyabwoko cane cyane ibijanye n'ubwicanyi bwahabaye mu Burundi bworonka inzira yo gushika kukuri, abarundi bakarema, abarundi bagasubiza hamwe atagusubira kwagirizanya ati nibanaka bivuye bifatiwe mu kivunga, ibyo bita globalisation mu Gifaransa. Kuko habaye amatora, ayo matohoza bashobora kwerekana neza ni bande babikoze, ntibasubire kubishira ku Bahutu, ku Batutsi n'ibindi. Rero nta gahaze mbona kahari, naho bamwe babibonamwo ko habaye agahaze. Ahantu tanga n'akarorero ku bijanye na Afrika y'Epfo, aho Nelson Mandela yasaba yuko haba komisiyo yo kwerekana neza amabi yabaye mu gihugu. Iyo komisiyo yari ihagarikiwe na Desmond Tutu, Musenyeri Desmond Tutu, kandi bashize ku cegeranyo nyaco. Ico cegeranyo rero abo muri ANC cyangwa abo muri leta y'abazungu nka bose baracyanse. Hariho na delegation zagiye kwa Mandela bamusaba ati ico cegeranyo ntimuze mu gisohore, ntimuze mwerekana ibirimo ko birateye isoni, biratwagiriza, ibintu hamwe n'ivyo. Nawe yabishuye ati ndabasabye, twarayisabe yuko yerekana ukuri, kandi abakorewe ikibi bose barashaka kumenya uko kuri, kwaba kwavuye mu barwanya leta canke leta yo nyene, turakwiye kumenya ibyabaye. Aremera yuko ico cegeranyo gisohoka. Naha rero kuri jewe nico kimwe, abarundi mu gihe tutarashobora kumenya ukuri ku vyabaye, tuzokwama tudomana ku rutoke ni banaka, kandi noneho novuga yuko ababikoze batari bake nivyo bifuza ko biguma muri vurugusi nyene, ata numwe amenya ukuri, hama bakarengana. Rero nibaza yuko ahanini iki cegeranyo twokimenya tukagishira imbere, abarundi bakamenya yuko habaye itohoza, naho ritari rikwiye, kuko twifuza yuko rica rija mu gutohoza koko n'abakoze ayo mabi. Iyo nayo nibaza ko ariyo faze ya kabiri aba bariko tubona muri recommandation y'iyi rapport. Iyo faze ya kabiri rero niyo twosubira gusaba amakungu akabidufashamwo, ntitubandanye twagirizanya bitatuzanira amahoro hagati y'abarundi.
ego cyane. Hama uno munsi hari benshi bakoresha kijya cegeranyo gutandukanye hirya no hino haba mu bimenyesha makuru canke mu mashirahamwe amwe yigisha ibitandukanye, bamwe bakavuga yuko cemeza ko habaye ihonyabwoko mu Burundi, twumva n'abandi nabo baciyamiriza ngo coba gihengamye. Wewe ukibona gute? Ubwa mbere navuze muri ibi bijanye na recommandation yuko ibijanye na n'ihonyabwoko baremeza yuko muri 1993 habaye ihonyabwoko ku Batutsi, bakongera bakanavuga ati ku kibazo c'ihonyabwoko ntitworaba gusa ibyabaye muri 1993, ti muri kahise ku Burundi hariho n'ibindi byabaye, baradoma ku rutoke ibyo muri 1972, naho nyene iyo komisiyo yoza kurondera ababikoze yo kwisunga no kuraba ibyabaye muri 1972. Rero sintahura igituma abo bose niba koko barondera ukuri batokurikiza izi recommandation z'iyi raporo itwerekeye twese, ahubwo nosaba yuko iyo leta yagiye muri ivyo bindi igaha severe gukorera ku bijanye n'ihonyabwoko bo kwikebuka bakaraba neza iyi raporo, bakabona yuko ico boba bakwiye gukora no gusubira kwandikira ikete ishirahamwe mpuzamakungu kugira ngo aya marekomandation akorwe. Nta kindi cyo dufasha kuko kugira ngo uko kuri kuhonyabwoko umwe wese azaravuga ngo ni gwacu, nta handi bizoca, nta yindi ziri hari atari ishirahamwe mpuzamakungu yovyemera ko biba. Mugabo nayo ishirahamwe mpuzamakungu nizobikora atabarundi babisabye, atari leta ibisabye. Rero niho nokeburaho bose baza baraterana amabuye ngo ni mwebwe, nibatekane barabe ivyanditswe hama basabe yuko boshirwa mu ngiro. Nta kindi nohanura kuri iki kibazo. Ego cyane. Iki cegeranyo gifise ububasha buva bukagera hehe, kibuziki kugira ngo uno munsi tuvuge yuko hari cyo mara hakagira impinduka zivamo? Muri iyi komisiyo bajya bashize imbere ngo barongore iyi komisiyo bakore n'aka kazi, bo barakoze akazi kabo. Raporo barayishikanye, iri muri Conseil de sécurité barayifise, kandi amaraporo ntiyibagirwa, ntatabwa muri pubere nk'uko twebwe twabikoze mu Burundi, kuko iyi raporo yashitse muri 1993. Muri 1993 imaze gusohoka, nibaza ko iminsi 2 gusa imaze gusohoka niho hahinduwe ubutegetsi mu Burundi. Perezida Buyoya aza ku butegetsi, ariko iyi raporo ntiyigezwe isohoka, ntibigeze batugirisha inama ngo raporo yaje turabe ibirimo, turabe uko ivyokorwa habanamba. Twaciye tuja mu masezerano y'Arusha, mu biganiro vy'Arusha rero iki kibazo twarakigarukanye tubereka yuko twebwe twasavye yuko iyo commission d'enquête internationale ihaba, ni ukuvuga ko amaconclusion dusavye yuko ashirwa mu ngiro. Baravyanditse mu masezerano y'Arusha birimo yuko iyi raporo itegezwa gufasha kugira ngo tumenye ukuri, kugira ngo haze commission internationale d'enquête judiciaire na tribunal international, kugira ngo ibijanye n'ihonyabwoko vyose, byaba ibyo muri 2022 nk'uko babivuga muri raporo, byari ibyo muri 1993, byari ibyo mu myaka yose twama tuvuga, ivyo vyose bishigwa habona tumenye ukuri mu Burundi. Ariko umwe wese agiye arikwegeraho ntibikunda. Nyaho rero ubaza uti ikibuze ni ikihe? Ikibuze ni kuronka leta yisunga koko ukuri mu Barundi bose, atagukumira ti aba ukuri n'ukwacu, ukuri su kwa bariya, ibyo bindi byose n'ukuri
no gukomeza kubabazanya, gukomeza turi mu cyuka kibi gusa mu Burundi, ibyo nta na hamwe bizoshobora kubaka Burundi. Habuze rero ubushake, habuze koko leta ivugira abarundi bose. Murakoze. Ego cyane mu gusozera kino kiganiro nkuko twari duheje kubivuga mu kibazo cyari giheze, uno munsi hari menyesha makuru bihindura ibyanditswe muri ico cegeranyo n'amashirahamwe amwe ahindura kumbure akitwaza kimwe canke ikina kiriya, ariko uno munsi ugwaruka canke abarundi ntibazi neza ibiri muri aya muri iki cegeranyo no mu masezerano ya Arusha, kandi n'ibintu bishobora kuboneka kuri internet, ushobora kutereshaje kuri internet. Niki kimwe hanura abariko barakurikirana kino kiganiro yaba ugwaruka canke abandi barundi bose mu iciza kino cegeranyo cyo bafasha? Icyambere uravuze ingorane hanini y'abanyafrika nka bose, ariko cyane cyane y'abarundi ntidusoma ibyanditse, kandi niba ibyo mu bukoroni bwose yaba dushobora gusoma, twobona neza icyo abazungu b'abakoro bateguriye Afrika, bateguriye Uburundi n'aka karere kacu, byose biranditse. Rero kubona ko tuguma mu mpari zidahera, nuko tuguma turi mu bishobisho, nuko tuguma turi mu makuru yo mu bubare, tudasoma ibyanditse. Ibi byabaye muri aka kahise ka hafi kuva muri 1993, nka byose biranditswe, biriho mu shirahamwe mpuzamakungu, biriho muri leta, ivyegeranyo byanditswe, amaraporo n'ibindi byose biriho. Rero ndabasabye cyane cyane mwebwe rwaruka, nimusome, nimwumva naho je ndiko ndababwira uku nimuce munyemera buno nyene, ndabasabye mugende musome, kuko naho ivyo nariko ndashikiriza nariko ndasoma neza mu recommandation n'ibindi. Hasi nagiye kuvuga ibijanye n'amakomine, ho raporo yose irerekana mu makomine, kandi n'ahanini usanga bishaka gusa n'icegeranyo y'ama association namye mvuga yashikirije. Rero cyane cyane mwisunge kuri aya ma recommandation yabo, arimo gutatu: ikijanye na impunité, kudahana, ikijanye n'ihonyabwoko, ikijanye n'ubundi bwicanyi bwose bwabaye. Rero ubukiriro nta handi buri, nuko tworonka urwaruka rwemera gusoma, rwemera kumenya ukuri, kandi tukagendera ukuri no kurondera ubutungane ku barundi bose. Ikindi mpora mbona kuri abagerageza gusoma bamwe nuko basoma n'ijisho rimwe. Ngo muri iyi raporo tubona hari ubwa mbere, igipande cya mbere bavuga ukwica Ndadaye n'abafasha biwe, igipande cya kabiri bakavuga ihonyabwoko n'ubundi bwicanyi bahabaye. Hariho rero abafunga ijisho hageze ku gipande cya mbere ukwica Ndadaye, n'abandi bafunga ijisho hageze ku ihonyabwoko y'abarundi. Ndabasabye rwaruka, soma raporo amaso yose yuguruye, mubone ibyabaye koko mu Burundi, nimurabe gusa ibyabaye kuri bamwe n'abandi. Iyi ngwano twaragiye mu imyaka 7 yose gushikaho dushira umukono ku masezerano y'Arusha. Ayo masezerano abadashaka ubutungane, abadashaka umwumvikano mu Barundi barayisenye, abandi bakayirwanya. Rero ni intumbero yo gusubiza hamwe, tuva mu byo kwagiriza tuja mu byo kubaka. Iyi rero aya marekomandasiyo y'iyi komisiyo itwereka ingene twoshobora kubaka. Amarekomandasiyo mu masezerano y'Arusha no kugwanya ihonyabwoko birimwo, ivyo byose bitwereka ingene twoshobora gushinga programme y'umwumvikano
hagati y'abarundi. Si programme ishobora kuzana umwumvikano mu kwezi kumwe, mu minsi ibiri, n'akazi kagoye kuko amabi yabaye mu Burundi ni manini. Rero kugira ngo twoze imitwe y'abarundi tuhashiremwo umutekano ni gikorwa kizofata igihe, nivyo mugabo cyo vyoba vyiza gitanguye. Ubu rero ntikiratangura ko turacyari muri kwagirizanya, kandi ivyanditswe byose bitwereka ingene twofata inzira y'umwumvikano. Nicyo rero nohanura cyane cyane urwaruka n'abatakirurwaruka ariko bakunda igihugu kandi bashobora gufasha kugira ngo uwo mwumvikano ugaruke. Niwo ukenewe, nk'uko ngenda n'umwe yabivuze, nk'uko Rwagasore babivuze, umukate n'amahoro biboneke mu Burundi. Ibijanye n'ivyo Harwa yavuze ngo hari ikibazo c'abahutu n'abatutsi, Rwagasore yavuze ati nta kibazo c'abahutu n'abatutsi kihari, habuze intwaro nyayo ishobora kuzuriza abarundi bose. Murakoze. Ego ndabashimiye kubona mwadufashe umwanya wanyu mukatwigisha mukadusobanurira ibigize iki cegeranyo, kandi nibaze yuko no ku munsi wa mbere muzoduhundi mwanya kandi mukabandanya mutwigisha. Urakoze Frank, n'akazi nihaye ntawakampaye nawe ukampembera. Je nifuza yuko Burundi bwoja mu nzira koko y'umwumvikano, mu nzira y'amahoro, abarundi bagatekana, bagateza imbere igihugu cabo, kandi inzira yo gutera imbere irahari. Ubutunzi bw'u Burundi burahari, ariko intwaro nyayo niyo ibuze. Murakoze. Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, so good. I got you. Nkuko Dr Rugambarara ajeje kubiduhamagarira, turakwiye gusoma runo kino cegeranyo murashobora kugisanga kuri internet muri Google, kandika rapport numéro S/1996/682 de l'ONU sur le génocide contre les Tutsis au Burundi, ukabibona n'amasezerano ya Arusha, wanditse accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, urashobora kugitelecharger muri PDF. Ndabashimye mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro. Ndabibutse ko ibiganiro by'itorero Burundi mushobora kubisanga kuri www.itorero.org. Murabisanga kandi ku mbuga ngurukana bumenyi ari YouTube na Facebook, ukandika itorero Burundi. Ndashimiye umugwi w'itorero wadufashije gutegura kino kiganiro. Yves yari muhinga bw'ivyuma arakinuye, na Yuje Frank Ndizeye ntako ndakibashikiriza. Ndabikebanuye naho ubutaha. Tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana, vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bose rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma, vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze, kurikirana ikiganiro Tahura akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi, mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namuhufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko nteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine.